banywanyi bakunzi ba radio umurisho turabaramukije nkuko muyimenyereye akanakanya kukumviriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa n'ishiramwe Fokode kubijanye n'abanyagihugu Burundi bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro cuno musi kirangiza urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe twari tumaze imisi tubashikiriza kuvaho umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yobahutse kuvuga ko isekeza ndondeza ari ryo rifata abantu mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro cuno musi kiratandukanye n'ibiganiro twahora tubashikiriza nkuko twayemereye ku munsi w'Imana uheze. Ni ikiganiro kiza kuvuga cyane cyane ku bitero iperereza ry'u Burundi ryakoze kwisekeza ndondeza mu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, tukaza kubabwira uko vyagenze nuko twagerageje kubisohokamwo, tukabibaza ko tuza gutanga impanuro zizoheza zigafasha abandi benshi bashobora kugwa mu mitego beniyo. Mu kurangiza naho turaza kwishura ku bibazo bikeyi abanywanyi badukurikirana bagiye baratubaza. Nkuko rero twaje kubivuga, igitero gihamba ikijanye n'ibi vy'ubuhinga ngurukana bumenyi cakozwe ku itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2019. Kuri iyo tariki umukozi w'iperereza Colonel Alfred Innocent Museremu yagiye mu ishirahamwe Econet Leo asaba ko bamuha carte SIM y'inimero 79,910,446. Iyo nimero ikaba yari imaze imyaka 15 irenga ikoreshwa, iri ku izina rya Pacifique Nininazwe, ni ukuvuga jewe nyene umukuru w'ishirahamwe Fokode. Intumbero y'ugushikira iyo nimero suko yarakenye inimero akoresha, nuko yari yifuza gushobora gushikira aho afata abantu bose basanzwe baha amakuru isekeza ndondeza, na cyane cyane abakozi b'iperereza n'abapolisi no mu gisirikare bagira bati ntivyumvikana ingene amakuru y'ibintu bakora mu ibanga basanga vyasohotse. Ariko rero ivyo naho yabigerageje ntabwo vyamworoheye. Yaragiye turafise ivyemezo byose, turafise amafoto bamufashe aho muri Econet Leo, turafise fiche yiwe yandikishije ko byose turabifise ivyemeza ko Alfred Innocent Museremu ari we iyo nimero asigaye ayifise. Hanyuma amaze kuronka iyo nimero, uwo musi nyene ikintu ca mbere yihutiye kwabaye kurondera ingene yoca afata WhatsApp yahora ikoreshwa n'isekeza ndondeza. Ibi nibaza ko bariko batwumviriza bose babizi. Iyo ufise carte SIM ugaheza ukayishira mu yindi telefone, ukarondera ko ushira WhatsApp kuri iyo nimero, naho iyo nimero yoba yahora iri mu yindi telefone, iyo nimero ica yimuka ikaza muri iyo telefone irimo carte SIM y'iyo nimero. Uko rero niko yabigenjeje, ariko icyo atarazigiye ariko arabikora kumbure atari bwamenye nuko hariho ubuhinga bushasha WhatsApp yamaze gushiraho umuntu ingene ashobora gukingira inimero yiwe, ku buryo kugira ngo uyivane muri telefone imwe uyishira mu yindi bisaba ibiharuro, bisaba code ubanza gushiramwo. Iyo code rero yaramuhanze ku buryo yamaze iminsi 10 ariko aragwana n'iyo code kugira ngo arabe ko yoshobora kwinjiza ya WhatsApp ya ndondeza akayinjiza muri telefone yiwe. Ico kiringo cyose yamaze ariko aragwana n'iyo code, abadukurikira nabo twari twamaze kubibamenyesha. Yagiye kubishobora haciye iminsi 10, ico gihe bishoboye naho asanga abantu bose barabimenye ya nimero ntacu yamumariye, ntabo yashoboye guhenda nkuko yavyibaza, asanga bimupfuye ko ubusa. Mu nyuma naho muri WhatsApp bo nyene bahavuye bugara iyo nimero muri kino gihe ntikoreshwa muri WhatsApp. Ndibaza ko abankurikira mushobora kuraba, murabona ko mwanditse ama message adashika kuri iyo nimero. Iyo nimero yo ntikiriko irakora kuri WhatsApp, ariko Alfred Innocent Museremu iyo nimero carte SIM yayo aracayifise muri telefone, bisigura ko kuri telefone zisanzwe n'uwashobora kubandanya ahenda abantu mu kuba telefona yiyise ko ari muri ndondeza bari
bariko barahamagara. Twizera ko abadukurikira mwese mwamaze kumenya ko iyo nimero itakiri iyi wacu, ku buryo twibaza ko atabantu yoronka ashobora guhenda. Ntivyagarukiye ngaho, inyuma yaho yaciye arondera kwigarurira urubuga rwa Facebook dusanzwe dukoresha. Aho naho yabigize gute? Yigize uwatakaje modopass dukoresha mu kwinjira muri Facebook, acasaba ko amurungikira modopass nshasha kuri iyo nimero ya telefone, kuko nayo muri Facebook yari yitwa ko ari nimero yanje. Baraheza baramurungikira modopass nshasha, arugurura Facebook yanje, acarihutira kuja guhindura ibintu byose byotuma shobora kuyinjiramwo. Mu nyuma ndabibona hakiri kare ataragera kure, maze ndinjira ndahindura ivyo yari yasizemo byose bitari byo yahinduye, maze mu nyuma kumbura agarutse asanga nta bubasha gifise bwo gushobora kwinjira muri iyo Facebook. Ntiyagarukirije aho, yaragerageje kwinjira mu rubuga dukoresha rwa Twitter, ariko aho asangaho ntibishoboka, asanga iyo nimero siyo ikoreshwa ko. Agerageza kwinjira mu nyuma ku ma email yanje, yaba email ya kera yo muri Yahoo na email nkoresha mu gihe c'ubu. Email ihambaye yaramunaniye ntaco yashoboye kuyinjiramwo, ariko ni email ya kera yo muri Yahoo ntari ngikoresha, iyo yarashoboye kuyinjiramwo. Nico gituma nasubiye kumenyesha abantu bose bankurikira ko uzoronka message vuyi wanje ijiva muri Yahoo yomenya ko iyo message atari yiwanje. Ikindi cyanabonetse nuko Yahoo idakingiwe nkuko nka Gmail n'izindi zuba zikingiwe, kuko aho muri Yahoo byaramworoheye cyane kurusha uko ahandi yagwanye bikamuta kuwa amazi. Aha rero nagomba cengira ko ntanga impanuro ku bantu bariko baranyumviriza. Impanuro ya mbere nagomba kubaha nuko hari abantu benshi bahunze Burundi, muri aba batavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko bagahungana carte SIM yo mu Burundi, bikabatuma bakoresha nimero ya WhatsApp bakoresha mu Burundi, narijya iba ari nimero ibizwe n'abantu benshi, bagira bati nitwohindura kuko abantu benshi ntibosubira kudutora. Ariko murumvise ibyo bahije bakagerageza kuri iyo nimero yanje, ejo bashobora kubigerageza ku bandi bose bagifise nimero yo mu Burundi kuri WhatsApp. No basaba ko uwasohotse wese igihugu yogerageza gahindura nimero yo ya WhatsApp agakoresha iyindi, ivyo bakoze ntibaze nabo babibakorere. Icya kabiri, nuko kandi n'abakiri mu Burundi bari bakwiye kuraba ko ku ma WhatsApp mu gihe baba abantu bakira amakuru y'ibanga ko bogerageza bagakoresha WhatsApp iri ku nimero y'ikindi gihugu kurusha gukoresha WhatsApp zo ku nimero z'u Burundi, kuko nicobuza ko iperereza na ryatera ubwoba ryabo bashobora kugenda muri kompanyi iyo ari yo yose ibujumbura bagasaba ko baha carte SIM y'umuntu azwi bibaza ko yo bari kwaronka nk'amakuru y'ibanga, bagaheza bakarondera gufata abo bariko baravugana. No hanura abantu benshi abo bishoboka bose ko nimero za WhatsApp z'i Burundi bogerageza kuzihindura abo bishoboka. Impanuro igira gatatu nico navuze cyashoboye kudufasha, iyo Innocent Museremu yinjira muri WhatsApp umunsi nyene yashoboye kuhinduza carte SIM, ibara ryari kugwa. Abantu benshi mu bampa makuru bari gusanga bariko barandikira umuntu batazi, bibaza ko bariko bandikira jewe. Ni muri iyo ntumbero nosaba ko mwese abafise WhatsApp mwogerageza mugashiramwo ubwo buhinga bushasha yazanye bwo gushobora kwikingira. Ntibigoye ingene mubikora, nagomba ndabibabwire uko muheza mukabigenza. Uje kuri WhatsApp, uje winjira muri parametre ya WhatsApp. Parametre simvuze parametre ya telefone, ni parametre ya WhatsApp. Ugiye muri parametre ya WhatsApp ucushikira kuri compte, ugeze kuri compte ucufyonda kuri compte, mu nyuma ucura ibyo baguha uraza kubonamwo ahantu handitse verification en 2 étapes. Uce ufyonda aho kuri verification en 2 étapes, muraza kubona aho cyabasaba ko mushiramo code. Iyo code murayishiramwo muheze muyemeze, nkuko kandi mushobora no gushira ku rundi rugero mugafatanya iyo nimero yanyu mukayifatanya na email yanyu, ku buryo urugero rwo kukingira nimero mufise ruja ku rugero rwa kabiri, ku buryo ushaka kubatwara nimero azosanga ivyo abazwa ari byinshi cyane kugira ngo ashobore gushyira nimero yanyu mu yindi telefone. Ivyo mu bintu mubikore mu biroroshe, ndabisubiremwo. Hariho nk'afite telefone z'icongereza, muce kuri WhatsApp, muce muja kuri settings,
mugeze kuri settings muje kuri account mugeze kuri account muce muja kuri two steps of verification mu gifaransa yari paramètre compte hanyuma muce muja kuri verification en deux étapes gutyo muzoba mushoboye kuronka ko unuwo uronka carte sim ya nimero yanyu imbere yuko ayishira muri telefone muzoba mwamaze kubimenya namwe muronke nakanya ho gushobora kugabisha abantu bashobora kugwa mu mutego nk'uko natwe twabikoresheje. Impanuro igira kane twashaka kubaha nuko abantu benshi igihe bugurura amakonti yabo nko muri Facebook, igihe mwavyugurura muri Twitter, muri Skype, igihe mwagira amakonti y'amail yanyu, usanga hariho nimero ya telefone mwatanze. Iyo nimero ya telefone nimero ibafasha mu gihe mwibagiye nka mode pass yingene mwinjira muri ivyo bintu byose, ugasanga baca bayikurungikira kuri telefone. Ariko kubera ko ivyo bintu biba vyakozwe kera cyane, usanga konti Facebook y'umuntu yuguruye kera gose akiri mu Burundi mu 2010 ugasanga niwe wabikoze. Muri ico gihe usanga nimero wasizeko no mu mutwe utakinayibuka iyo ariyo, ariko ugasanga mwiperereza aho bashoboye kubimenya bahagenda bakaka ya nimero, barashobora gukora nk'ibyo baragaje gukora iwanje, bakinjira muri iyo Facebook yawe bakayikwaka, canke kuri Twitter yawe, canke kuri Skype yawe, canke email yawe, ugasanga ibintu byose byahindutse, ni wewe utagishobora kuyinjiramwo bayigaruriye. No basaba mwese ko ubunyere mwoheza mukaca muja kuraba inimero mwasize ko iyo ariyo, iba yari nimero mutagikontrora, iba yari nimero y'u Burundi mutinya muyikureko, naho yo y'u Burundi basitumwa inimero itazwi n'abantu benshi, ku buryo iyo nimero iguma ishobora kubafasha igihe cyose hoba ikibazo iperereza yondeye gukora nk'ibyo byakoze iwanje. Ivyo nibaza ko vyoroshe, izi mpanuro nibaza ko bariko barabumviriza zishobora kuza kubafasha abatari bake. Igitero kigira kabiri bagerageje cyabaye igitero cyo kurondera guhenda abantu mu gushiraho nka za konte Facebook zitirirwa jewe kandi atarizi wanje. Ivyo bagiye barabikora kuva mu 2015 turi mu myerekano, aho bamaze gushiraho amakonte arenga 200 aba yitirirwa jewe kandi atari jewe. Ico bakora ni giki? Barashiraho konte ya Facebook bagashira ku ifoto yanje, bakongera ko izina ryanje, umuntu aje kubiraba kibaza muri jewe, abantu bakabona batumigwa n'umuntu yaza ko ari jewe, abashobora kwirekura bakirekura. Hari benshi bagiye barabimbwira bageze habi bagira bafatwe n'iperereza, bariko barabaha aho bababwira aho bahurira, bakibaza ko ari jewe, ugasanga umuntu arakebwe akacanyandikira kuri WhatsApp ngo nije ndamubwiye ngo aho ngo umuntu ntumye ngo baza guhura, mu nyuma ntace ndabwira nti iryo ni perereza murahagabira. Abantu rero barashobora kugwa mu mitego beniyo, ariko kandi nagomba ndababwire ko bishoboka kugaza bene izo konte zose z'ababeshi. Ivyo biroroshe, ivyo nanje nabikoze haraciye indwi imwe gusa, aho nugaje amakonte arenga 200 y'abantu bari bagiye barigira jewe. Aho naho nagomba ndabeke nyine mu bigenza n'abagenzi banje bo muri societe civile nka Petero Caraveri Mbonimpa, umufasoni Marguerite Barankitse mbabarire, n'abandi benshi abanyapolitike nabo nyine batavuganwa n'ubutegetsi. Ni benshi maze kuboneka ko hasizweho imbuga za Facebook zitarizo zo guhenda abantu. Bamwe mbere ugasanga nta na Facebook basanzwe bakoresha, ariko akaba ari abandi bantu bitirira mu kwandikira abantu ibintu bitari ivyo. Uko rero muheza mukabigenza ni gute? Uraheza ukugurura konte ya Facebook y'ukuri yiwawe, ugaheza ikabizwi muri Facebook ko ari konte yawe, ugaheza ukacuca ku rubuga kuri profile y'uwo muntu yakoze urubuga rusa n'urwawe. Ukigiye ko nyene kuri profile hepfo y'ifoto usanga hakitse ibintu bine. Usanga ku ruhande rumwe handitse ami, hakacaza abone, hakacaza message, hakacaza ahantu hari utuburungu dutatu dukitse handitse ko ngo plus. Ucufyonda aho kuri plus, ufyonze kuri plus haca haza ibintu ushobora gukora. Muri ivyo igitangura kivuga ngo donner son avis
usinyare so profil uca ufyonda aho nyene kuri donner son avis usinyare le profil uca ufyonda aho nyene ufyonze ngaho baca bakuzanira naho nyene rero ivyo ushobora kurega uwo muntu muri ivyo hariho ikivuga usurpation d'identité ufyonze kuri usurpation d'identité baca bakubaza uyo muntu ariko abesha ko ari inde ko ari wewe ko ari umugenzi wawe ko ari umuntu azwi cyane wundi uzi ni muri iyo numero cyo we ucugira ko ari wewe umaze kwerekana ko ari wewe mu nyuma gafyonda handi handitse ko report ukurungika iyo rapport umaze kuyirungika baca bavyakira mu mwanya inyuma y'umunsi umwe iyo konti bamaze kuyugara nababwiye yuko mu mpera z'indwiheze jewe nyene nashoboye kugaza amakonti ashika 200 murumva ko ico naco nyene kiroroshe abamaze kugira abafise ingorane nk'iyo nari mfise barashobora kubikoresha mu kurangiza rero agomba nishure ikibazo abantu benshi bakunda kumbaza tuba turiko turaganira bama bambaza ngo mbega WhatsApp barayumviriza mu Burundi ubwo ibintu turiko turakubwira nizaba dusanga babifashe turasanga biradukwegeye nagomba ndabwire ko mu makuru gushika uyu munsi dufise mu Burundi mu iperereza ry'u Burundi ivyuko baba bashobora gusoma ama WhatsApp y'abantu cyangwa kubumviriza gushika uyo munsi iyo nkuru twebwe ntiradushikira umunsi yo dushikira twata tubimenyesha n'ingoga twatubereka application zindi zikomeye kurusha WhatsApp mwoheza mugakoresha ariko muri uyu mwanya kuvugana muri babiri umuntu ku wundi muri WhatsApp biracakingiwe nta bantu turumva bagize ikibazo umuntu wese ambajije kandi namubwira nti uzogira ikibazo ari we ugiye kuvyivugira ko tuvugana canke bagusanga niyo telefone yawe ugasanga wagumijemwe ama message twandikiraniye ugasanga hariho ahavuga ko twatelefonanye biracarimwo ntibabifuse muri ico gihe niho honyene uvyivugiye canke bagafata telefone yawe bakabisangamo atari uko ntaco tuma bashobora kumenya ko wewe naka tuvugana atari wewe ugiye kubivuga cyangwa ukabitera inkuru abandi bantu igutera inkuru kumena amabanga abantu benshi bamavyikoreye ugasanga birabakwegeye simvuze yuko bitabaho kumviriza WhatsApp birashoboka ari ubuhinga bwo gushobora kubikora ahandi hantu bigakorwa ariko mu Burundi gushika uyu munsi amakuru dufise nta na kimwe kiriho cerekana ko ubutegetsi bw'Ibujumbura bwumviriza za WhatsApp nagomba ariko ndababwire ko hariho inyifato abantu benshi bakoresha kuri WhatsApp zagiye zirakwegera benshi ku buryo hari abantu benshi twagiye turanabura byavuye hogene bigenza muri bya WhatsApp cyane cyane ngo amavuga ikintu kijanye n'amagroupe ya WhatsApp amagroupe ya WhatsApp narababwiye ko hariho n'abantu tumaze gukora amadosiye muri ndondeza usanga yabuzwe irengero kubera ingene ariko yigenza muri groupe WhatsApp amagroupe ya WhatsApp mu ntango z'umwaka wa 2015 turafise amakuru akwiye y'ingene iperereza ryo nyene ryatanze biraka ku bantu basabwa guhuza abantu benshi bashoboka muri ayo magroupe bagahuza abantu baravye ibyo bahuriye ko nimba arabigisha muri kaminuza n'abantu b'abanyabwenge bakabakorera groupe imeze nkabo nimba arabanyeshure bugwaruka bakabakorera groupe imeze nkabo nimba ari abantu bato bato abarimyi bakabakorera groupe imeze nkabo naravuganye n'abantu bemeza ko bashoboye guhuza abarundi bashika 100 kuri ivyo bintu vya WhatsApp haba kuri bambe ku magroupe ya WhatsApp no magroupe ya Facebook ku buryo bashobora gukurikirana ivyumviro by'abantu batagira uko bangana baciye muri ayo magroupe baba bafise muri ayo magroupe rero usanga habera yike ayo magroupe kugira abiryoshe amagroupe avuga ibintu bitandukanye hari amagroupe yitwa ko avuga ibintu by'amakuru hari amagroupe usanga ariko avuga ivyo gusenga hari amagroupe avuga ivy'inkundo hari amagroupe avuga ivy'akaranga hari amagroupe avuga ibintu byinshi cyane bitandukanye bishobora gukwega umuntu ariko muri ayo magroupe yose ugasanga hari umuntu hashakiye azanamwo ikibazo kiza kuvyara imari kivuga ibintu vya politike gicafuza cyane cyane abarongoye imigwi itavugana n'ubutegetsi ku buryo abantu bose bitwa ko barongoye abandi nko muri opposition no muri societe civile usanga hari abantu bafise igikorwa cyo guteza gucafuza umushefu ico kintu abantu ntibanakizi ko ariko wagihambaye mu iperereza ku buryo usanga abantu bavuga ngo nta muntu dufise yo turongora
kwigora ngo nta muntu ashobora kuja imbere y'abandi ntibamenye ko ivyo bintu bifise laboratoire bitegura ku buryo abantu batakaza icyizere ku barongozi bose bakoresheje bene ivyo bintu nko mu magroupe bazana bagatukisha umuntu wese arongoye abandi abantu ntibazi bene ivyo bishobora gushika n'ibintu bijanye no guteranya abantu birakorwa gose muri ayo magroupe iruhande y'ivyo rero nako ndavuga abantu bazana ibiganiro bizana impari abantu bakirekura abantu bakavuga ugasanga aravuze aho ahagaze bakagenda bamumenyeye ngaho hakaca abantu uca amurondera inbox kugira ngo bashimangire cya cyumvira ariko aravuga agahava aserura n'amabanga atovuze umuntu rero usanga muri groupe haba harimo abantu amajana 2 arenga amajana 250 ugasanga muri amajana 250 zimwe abantu 10 zimwe abantu 200 kubera abo bantu hari abantu bo wizeye ukaca wibaza ko groupe yose igizwe n'abantu bameze nk'abo wizeye gutyo ugatangura kwizera abantu namwe wigeze ubabona mwahuriye muri iyo groupe gusa mufise ivyumviro mwahuriye ko rimwe canke irindi mu kindi kintu kitanahuye n'ivyo mugira muharire gutyo mu nyuma muvuganye inbox ugasanga muri ko muvugana ya mabanga yose akomeye kubera ko hari akandi kantu gatoyi mwari muhuriyeko iki kintu abantu bakigabire ko ibi bintu vyaramaze abantu ibintu vyarakweza ibara twarakoze no muri ndondeza hari amadoshe twagiye turabereka abantu babuzwe irengero vyahereye mu biganiro benire abantu nuko turabahanuye ko bose bomenya kwigumya bakamenya icyo bavuga n'icyo batavuga muri ayo magroupe baba barimo aho kwitwararika rero kumenya ngo mbega ngo WhatsApp barayumviriza ikibazo ntimugishire ngaho ikibazo nyamukuru kiri mu bintu bibera mu magroupe WhatsApp n'ibintu abantu bonyene bagenda barivugira inkuru batera bakazitera uwo ari we wese bakavuga ibintu bidakenewe ugasanga biriko birabakwegera no hanura abantu kumenya kugabanya ibintu by'ibanga usanga bariko barasohora ndavye umwanya ugeze kiganiro cy'uno munsi ngiyanda kigarukirize ngaha hariho ibindi twashobora kuganira ubwe perezida rikora mu gutega imitego abantu kumbure tuzosura turonke ibindi biganiro ariko nagomba sabe kandi mu magroupe usangamo abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana nabonye no kubitondera harimo benshi baza ngo barerekwa bakaganiriza abantu ugasanga abantu bakasaba ko imiryango yabo isengerwa n'ibindi ariko aho hose ugasanga nabakozi biperereza bariko barabavoma amabanga mufise munywa bigakwegera abana banyu canke abo mwubakanye turabasavye ko abantu basubira kwisubira ko gose ku rugene bakoresha bino bintu by'amagroupe WhatsApp n'abantu batazi bahurira muri benayo magroupe dushimiye mwese mwadukurikiye muri bino biganiro bidasanzwe byose twari tumaze imisi turiko turabashikiriza kuva ku munsi w'Imanuza tudashobora kugaruka ku biganiro bisanzwe nkuko mwari mubimenyereye tukibutsa ko ufise inkuru y'uwazimiye ashobora kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp ubusa 31 amajana 645 amajana 625 amajana 857 murakoze.